Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe rudende Isange TV, chaîne bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza ururimi rw'ikirundi. Reka rero mbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha, hakaba rero ari amakuru nanje cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Mu rugombo ubwoba ni bwishi mu banyagihugu. Turaza kubirabira hamwe ku bwido nido aho abanyagihugu bo mu rugombo mu ntara ya Cibitoke yahahora bariko batwandikira ko bari mu bwoba bwishi cyane, haraciye nk'isaha n'igice hari ndetse ibombe iturikiye aho bita ku Badagi, ni mu kibanza cafubwemo abasirikare b'Abadagi mu mpera y'ingwano ya mbere y'isi yose. Abanyagihugu rero bavuga ko ico kibombe coba cazananye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Haranavuga kandi umwana umwe yoba yakomeretse aca ajanwa kwa muganga. Aya makuru mu kanya ni ku buryo bw'idonido. Turaza kandi no kunyarukira mu vyaraye bikorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Paul Kagame ndetse na mugenzi we wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo baraye basinye amasezerano y'amahoro, intambara yo ikaba ikomeje. Aya makuru nandi yose rero ni mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka tuyabashikiriza. Mu makuru yacu ku buryo bw'idonido reka tuyatanguriye kubiko biravugwa mu Cibitoke, aho ubwoba bwabaye bwinshi mu banyagihugu. Abanyagihugu bo mu rugombo mu ntara ya Cibitoke yahahora bariko batwandikira bavuga ko bari mu bwoba bwinshi cyane. Haraciye kandi nk'isaha n'igice hari ibombe iturikiye aho bita ku Badage, ni mu kibanza cafubwemo abasirikare b'Abadage mu mpera y'ingwano ya mbere y'isi yose. Abanyagihugu rero bavuga ko ico kibombe coba cazananye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Haranavugwa kandi umwana umwe yoba yakomeretse aca ajanwa kwa muganga. Bamwe mu banyagihugu batwandikiye ko abantu benshi batekewe n'ubwoba baca basubira mu mihana yabo. Bamwe mu badandaza bo ku isoko nkuru ya Rugombo baciye bagura barataha. Bamwe kandi mu banyeshuri nabo nyene batashe iwabo. Kuva iyo ndwi itangura ubwoba ni bwinshi mu Rugombo kubera intambara iri hafi y'urubibe n'urwo Burundi na Kongo, mu bice vya Kamanyora, Ruvungi ndetse na Katogota. Urwamo rw'intambara rurumvikana gushika mu Rugombo. Bamwe mu banyagihugu batwandikiye ko batagishoboye gusinzira kubera ubwoba bw'ibikoho baguma bomviriza. Ibintu byifashe gutyo kandi mu gihe AFC ndetse na M23 yagiriza ingabo z'u Burundi ko zarashe muri Kamanyora zikoresheje ibikoho bikomeye cyane vyoba kandi ngo vyari bihagaze mu Burundi. AFC kandi ivuga ko amwe mu mabombe yatewe mu banyagihugu ba Akamanyora. Ku ruhande rw'igisoda c'u Burundi ntaco baravuga ku vyo AFC M23 iriko irabagiriza. Naho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo baraye basinye amasezerano y'amahoro, ariko intambara iracabandanya. Ejo haheze kw'igenekerezo rya 4 kigera mu mwaka i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo baraye bashize umukono ku masezerano y'amahoro ndetse n'iterambere hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Amasezerano yahagarikiwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, ndetse na Perezida Donald Trump yavuze ko aya masezerano agiye ngo guhagarika intambara isa n'iyimaze imyaka hafi 30 hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Muri ivyo birori kandi hari hatumiwe Perezida wa Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida wa Kenya ariwe William Ruto ndetse n'abandi bashitsi batari bake.
ukwizerana guke cyane naho bitwa ko bari kubasinya amasezerano y'amahoro perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ntibigeze barabana mu maso kandi ntibanigeze bahana amaboko ngo baramukanye aho ni mu gihe kandi bari bicaranye bakurikirana. Mu majambo bashikirije abo baperezida uko ari babiri bavuze ko niyo amasezerano atagira ico ashitse ko ngo ari umwe muri bo azoba yabikoze. U Rwanda ruvuga ko ari Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo izoba yabikoze, naho Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo nayo ikabona ko ari u Rwanda ruzoba rwabikoze. Vyarumvikana ko atakwizerana akuri hagati y'ivyo bihugu uko ari bibiri. Intambara irabandanya hafi ya Uvira muye kandi Washington haraye hasinywe amasezerano y'amahoro. Uturere twegereye igisagara ca Uvira two turi mu ntambara itoroshe namba kuva mu ntango y'indwi hafi ya Uvira umvikana ibikoho bikomakomeye cyane. Abasirikare ba AFC M23 barahanganye cyane bikomeye n'abasoda ba Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo FARDC ndetse n'abo Burundi mu gihe kandi biboneka ko AFC M23 ishaka kwigarurira igisagara ca Uvira gisanzwe kiri hafi y'urubibe rw'u Burundi. Biragoye kandi kumenya neza uko ibintu byifashe ku rubuga kubera impande zose ziriko zirakoresha imbuga ngurukana bumenyi zerekana ko rumwe rwose ruriko ruratsinda intambara. Vyongeye kandi impande zose ziragirizanya gusomborotsanya ivyo ndetse iyo ntambara no gutera ibibombe mu banyagihugu. Imbuga zegereye AFC M23 zemeza ko uwo muhari waraye wigaruriye Kamanyora. AFC na M23 iragiragiriza igisudda c'u Burundi ko cateye ibisasu byinshi muri Kamanyora. Uwo muhari kandi uvuga ko ibisasu byatewe biva mu butaka bw'u Burundi. Igisoda c'u Burundi ntaco kiragera kibivuga ko. Ku ruhande rwa igisoda ca leta ya Kongo FARDC ndetse n'abo bavadikanyije ntibemera ako batakaje Kamanyora. Igipfungu kiracari cishi yamara umuco ntuzoteba kuboneka. Abanyagihugu bo mu Cibitoke barahagaritswe umutima n'izo ntambara. Abanyagihugu bo mu bice vya Rugombo mu ntara ya Cibitoke yahahora batwandikiye Kongo bari mu bwoba bwishi kubera induru y'ibikoho bumva hafi yaho batuririye. Hari kandi watwandikiye ko amaze iminsi 3 adashobora kuryama kubera induru y'ivyo bikoho. Mu bisanzwe kandi intambara ziriko zibera mu kiyaya ca Rusizi hafi y'urubibe rw'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Uduce nka Katogota, Ruvunge ndetse na Kamanyora turi hafi cane y'igihugu c'u Burundi. Ikindi abanyagihugu batwandikiye nuko kuri rubibe hari ingabo nyinshi cane z'u Burundi cyo kimwe ndetse n'abapolisi uretse kandi habariko bararwana harimo ndetse no gutangira abakongomani ngo ntibahungire mu gihugu c'u Burundi nkuko vyahora bigenda. Abategetsi b'u Burundi baratinya ko mu banyagihugu ngo bahunga hava ngo haziramwo ingabo za M23 AFC. Twararonse kandi ubutumwa bwishi bw'abasirikare b'u Burundi basaba imiryango kubasengera bise ngo bandika kandi bavuga ko ibintu bitoroshe ku rubuga. Baranavuga ko hamaze gupfa abasoda benshi ariko kandi ngo bakandika ko no mu bo bahanganye bariko barapfa. Umwe mu basirikare yandikiye mwene wabo ati ibintu ntibyoroshe ngaha na gatoya, ukabona haciye ukwezi ntanditse muraca mumanika ihema sinzoba nkiri muzima. Ariko kandi twebwe biranagendeka kuko turiko turakoresha ibikoho binini turungika amabombe abo bikomeye cane nibarya bakoresha inkoho ntonto. Hirya yejo hari abasoda bari bahunze bagaruka mu Cibitoke ariko kandi baciye bahabwa itegeko ryo gusubira ku rugamba. Ku ruhande rwa AFC M23 imbuga ziyegereye zaraye zitangaje ko uwo muhari
waraye ufashe miri abasoda b'u Burundi barenga 118 ariko kandi ifoto imaze kwerekanwa niyo umusoda umwe gusa. Izo mbuga kandi zandika ko abo basoda bazerekanwa vuba. Igisoda c'u Burundi ntaco kiravuga kuri iyo makuru yose yatanzwe, nta nico kivuga kubijanye n'ingene iyo ntambara iriko iragenda. Iracagoranye kandi kumenya neza uko ibintu vyifashe kubera impande zose zirondera kwerekana ko zikomeye. Perezida Evariste Ndayishimiye yasize atanze amategeko yo kongereza ingabo ku rugamba. Imbere yo kurira indege imujana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida w'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye Bataziraneva yari yasize atanze amategeko yo kongereza ingabo z'u Burundi muri Uvira n'ibice bihegereye. Amakuru kandi dufise aremeza ko nk'abasirikare 8, intwazangabo 4 n'ibisongerezi 4 begukira iperereza rya gisirikare G2 bari bamaze amezi biga gukoresha amadrone y'intambara muri camp Muzinda bahawe itegeko ko kuwa kabiri ryo kuja muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, naho batari bwaheze neza inyigisho no kuvuga ko barongetswe gukoresha amadrone muri iyo ntambara yadutse. Amakuru kandi ava mu makambi y'abasoda atari make mu gihugu nayo avuga ko amakambi menshi y'abasoda agaragara. Abasoda batari bakeyi barajabukanywe muri iyo ntambara yo muri Uvira n'ibice ihegerere. Imiryango y'abasirikare ibandanya kutwandikira ko yuzuye ubwoba kubera itagira amakuru yababo. Ariko kandi kuva ejo haheze ku mbuga ngurukana bumenyi haratanguye ukwiragizwa amazina y'abasirikare baguye ku rugamba. Ni nkuko habandanya ukwiragira amafoto y'ibisiga by'abasirikare baguye mu mashamba n'imitumba ya Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Amakuru kandi ava mu gisirikare nayo avuga ko kuva hirya y'ejo hari indege ya kajugujugu igumiseha ibiziga by'abasirikare n'abandi bakomerekeye ku rugamba muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo. Amasezerano y'amahoro yaraye asinywe yoba kandi agiye guhindura iki kuri iyi ntambara mu karere. Biragoye kumenya mu umwanya wa mbere kuko ku rubuga ho intambara zirakomeye cyane. Ico mwumiye nuko kandi haraye hazinywe amasezerano y'amahoro hagati ya Republika Iharanira Intwaro ya Kongo ndetse n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Bikaba rero byari bihagarariwe na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariwe Donald Trump, ndetse yatangaje ko ibi byose ngo bidatevye byoba bigiye guhera nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza, kandi koko bikaba bitomora neza ko ibintu bishobora kuba byoba bigiye kuja mu ngiro. Reka dusimbukire n'ubundi mu makuru ariko aravugwa ngaha mu Burundi. Turabira hamwe kubiriko birahavugwa na cyane turabira hamwe ku makuru aba yatambutse. Turate Burundi uyu mubona nubaduhaye ntahagira ati turate Burundi uyu mubona ku mafoto ni umunya Australia nkuko we nyene avyivugira. Abarundi turakwiye kwiga kugumya ibanga hamwe ndetse no gukunda igihugu cacu, igihugu dufata ko ari mu rugo iwacu. Ntibigikenewe ko uje wese uca umubwira ko warariye isombe zitagira akunyu. Kugikunda si ukutavuga ibigenda nabi, ariko kandi hariho aho kubivugira umwanya wavyo. Nagira nkebure abarundi bose bo mu bice itandukanye nabo nyene muri ino khayasi y'uyu umugabo. Icambere Barundi bemwiga kuvuga ukuri basi kwibihari, naho atari byiza kugenda urararaza ingorane office mu rugo iwawe. Niyo uzivuze gerageza kwiyambika agashambara, uvuge ibikenewe gusa unabivugisha ukuri. Reka kandi fatire kuri buya Mutagismani yabeshe ko litre ya essence
ayigura ibihumbi 40 by'amarundi. Nivyo turazi ko bisheka ku uwo mutagisimani rero yabeshe ko iritiro imwe ya essence igurwa ibihumbi 40 by'amarundi, ariko nyine ni mu buryo bwo kubesha. Nivyo turazi ko bishika mukagura magendo, ariko kandi si kuri bayo mafaranga, kandi si ngombwa ngo uhita wese ugende umubwiye ingorane zawe. Hariho ndetse bamwe baca bakwararaza. Nkebura kandi n'abandi barundi benshi cane cane bari mu mahanga kwiyambika agahuzo. Erega gutuka no kwaragararaza igihugu cawe niwe nyene uba uriko urituka. Ibitagenda neza birahari, kandi mumenye ko biri mu gihugu byose, ariko kandi ntibaca babigira ururirimbo nk'uko umengo nta kindi kiba mu mutwe w'abarundi. Twagize intererano n'ivyiyumviro hakugwiza kunegura ibitagenda neza gusa. Uburundi burafise ibyiza byinshi twavuga. Abarundi umuramukije uti ni sawa, akwishura ko ari sawa. Mugabo mu uvanye haje umunyamahanga aca atangura kumuganyira nk'uko umengo ariko arasega. Aca nkebura rero abandi barundi babona ko umunyamahanga amusumba. Barya ni abantu nkatwe bafise ingorane nk'izi dufise. Reka kwisubiza hasi umunyamahanga, reka kumubonamwo umuntu wo gusega, aho usanga abarundi umenga bagizwe no gusaba gusa. Abarundi namwe muba mu mahanga, reka kuyaga abarundi bari mu gihugu. Hariho ndetse ababasumbya kwiyumvira bakanabasumbya ubwenge, kandi baguma binumiye. Reka rero gufata umurundi ataba muri Amerika nk'ikijuju. Muri Amerika hariyo abiyumvira nabi badaciye ubwenge. Muze mugendere murabe, nta murundi ari mu makungu, yaba uwagiye kwiga canke uwagiye kurondera ubuzima n'umwe yigera yiterereza canke ngo aterereze igihugu kuvyerekeye guca akenge, naho yoba avuye mu Burundi bubu nyene. Turazi ko hariho kandi bamwe ibyo batarabona, ariko kandi ntibagira ibijuju n'abatavyiyumvira. Hariho kandi ababaraba bakabarwiza n'ubusa mwikebuke. Ica kabiri, b'abapolisi namwe muri mu ntwaro hesha igihugu teka. Birababaje cyane kubona umupolisi w'igihugu afata nabi umushitsi agendeye igihugu ciwe, aho kumufasha ngo amutunganirize akaja kumufata kugira ngo amusororemwo igihumbu. Birababaje cyane kandi biranamaramaje. Abantu mu bisata bitandukanye by'igihugu, nimugarukane wa mugenzo mwiza w'abarundi wo kwakira neza abashitsi. Hariho ndetse benshi babikora neza no kubakengurukira. Mukomeze kandi, ariko kandi abandi mwikebuke. Uyu mugabo rero yari afise kamera kashe, mu kuvuga ivyaba byose yabishize ku karubanda. Yarabamaramaje. None mwagoyekeye iki? Muri iki gihe kandi ubutunzi bw'igihugu bwinshi bushingiye ku bukerarugendo. Harakwiye kandi kwigishwa abarundi bose ivyerekeye irya soko y'ubutunzi, maze bamenye ingene bifata. Ica gatatu, reka nkeza abarundi biyubaha. Mere kuri uyu umusore yavugishije ukuri, kandi yahesheje igihugu ciwe iteka, naho yashatse kubishiramwo ibishobisho. Yavuze ko yamaze amashure, ko afise ibyangombwa byo kugendesha tagisi ngo yikenure, ariko kandi atayo yarose, maze yaciye aja kwisumamwo
mu bindi. Yabaye kandi umugabo myamenya yarungitse umugenzi ibyo bayaze niwe azi icavuyemwo. Yarakiriye neza umushitsi basangira agacupa n'agatabi maze aragenda. Bigaragara ko rero yamwakiriye neza nubwo bamwe butabigenza nk'uko n'abandi babandanya bagenza. Mwikebuke rero mwitere agashi igihugu mugitere iteka. Reka nshimire mwese mwari kumwe natwe makuru n'ibiganiro kuko tubashikiriza kuri iyi saha dusozere ngaha, tuzasubira n'ubundi makuru.